Kazoza FM. Be your own boss. Bayifise akenshi ni ngwara ishobora kuza ibyo bita genetique bigafata abakurikira. Je rero kubera ico nenda kizi wabitwigishije ari papa wacu ati mama imimenya kumenya ni kuvuga ikintu kwa mama mubikora kwibere ukumviriza ko hari ikintu wumva. Rero umunsi umwe ndabyumva ndumva ko kabuye katababaza ndagatoyi ariko kubera katababaza sinarinzi gene ndabifata mugabo nce ndibuka ndavuga nti kirashobora kuba ari akantu reka ndakajane kwa muganga ndakajana kwa muganga hama rero byo bagira mammography ubwo nyene muri uwo mwanya nyene baca banjana kugira iyo bawugize mammography ntibabone ikintu kimwe ubuhejeje ariko barabona akantu batabona neza baca bavuga ati reka tugire ecography muri uwo mwanya bagira ecography hanyuma baravuga ati naho nyene turabona akantu kitwa ko ntitukabona neza mugabo ntikameze neza reka rero tukagirishe ico bita biopsy ni ikindi gipimo coco kimenya ko ufise cancer no kutayifise bahejeje kwigira rero niho bampamagara ciya nk'indwi zitatu baca barambwira ati twatoye ko ari cancer mufise muraza tubabwire ibikurikira nuko byagenze mbega babamenyesheje ko mufise cancer y'ibere mwifashe gute byagenze gute ntibikibimenya mu misogonda ibiri niho natangaye navuze jewe mugabo byamaze amasogonda abiri nta wundi mwanya ubwo nyene nace ntangura kumumviriza ivyambarire ndamugano nimeze gute bayivura gute ati jewe yari umugeneraliste umuganga umusanga nkurikirana niwe yaronse izo information hanyuma acavuga ati hariho abaganga bandi aba-oncologue bamita aba-oncologue donc n'abaganga bavura ingwara za cancer nibo bazohava bakubwira ingene bikurikirana urumva jewe abimbariye ku telefone turakufye ambwiye ko bazobimenya ati mugabo ico nabonye iyo ngwara aho iravugwa nanje ce ntwara ku kantu biravugwa hamace ndatekana sinigeze vraiment ngira ubwoba na gato oya ko urumva mwayimenya hakiri kare yego kandi asa ni wampumurije none donc mwadi mutubwiye ni ibintu byabahaca imyaka 6 yego kandi uko ndabona nta myaka myinshi rwose mwamufise kuko abantu benshi iyo biyumviriye iyo ngwara ni imyaka bishira mu myaka umuntu aba yaratanguye guca ibintu bikora ku mubiri w'umukenyezi biba byaratanguye kugabanuka ntakomwebwe byabashikiye hakiri kare kandi ndikunda nabumviriza urumva ko n'umuvyeyi wane abavyeyi baba papa bahimiriza abana bakobwa bawe ko boza baragiriye boza barumviriza yuko utwo tuntu tutari mu abantu benshi mugabo numva byaranagufashije nabyo nyene yarafashije cyane ibyo nuvuga urumva ya mama yagiye mfise imyaka 7 uvuga ko nta handi hantu nari kubitora igiye mufise imyaka 7 nari mwebwe yabafashe munsi imyaka ingahe kuvuga 30 imyaka 30 ihetse kuvuga imyaka 37 kandi na mama wanje yari afise imyaka 37 ico gihe ni kuvuga ko nta mu bisanzwe irashobora niko numva iyo bavuze 50 ni kuvuga ko igice pourcentage nyinshi y'abantu bayifata muri 50 umva yacifatwa mu rusange mu bisanzwe mu myaka mutangubwa imyaka 50 nko moca mutangura kugaba mugabo turabona neza yuko hari abantu benshi bafata mu myaka mitoya muratubwiye ko yabafashe ku myaka 37 none neza na neza byatanguye gute watanguye wiyumva gute igenda irakura gute niho rero kanseri ngira ngo dogiteri atabisigura busumba kanseri niyo ngwara
ico gituma abantu bayitinya ico gituma ingwara itavuga nimvuga nta na kimwe wumva ugenda kuvyumva kenshi ukuyemo jewe nakumvise atarakase ufite nakumvise kagishika ni kuvuga ni bavuga grade numero gitangura araba bitora grade 3 4 5 4 ariko aho rero ugeze ku iyo ya akenshi ntivuga numva ntuzokumva ikintu ikimenyetso na kimwe kikwereka ngo iyi ni kanseri y'ikiraza iraza mu mubiri ikipanga hama ukazokumva yashitse nko kwibere nta kundi kuntu kubimenya atari nko kukwikoraho canke kugenda muri iyo mammographie namamvuga nk'umuntu wayifise muri famille hageze imyaka nka 40 ni kugenda gusa atana hamwe nababara nurinda kubabara hano kuko barashaka kukabona kibereye aho kitete nkuko kubanje ata kuko je ntaho nababara na hamwe nta kuko nkubi igihe babimbarira narabandanyije gukora kwa kundi nyene igihe bambwira ko bambaga nagiye ku kazi umunsi w'imbere umunsi ukurikira niho ntagiye kuko twagenda 6h30 niho bonye ntagiye n'inyuma yaho bisanzwe kwebwira umuntu akire mugabo imbere ni kuvuga ko je nta hantu nababara kandi nari umuntu barakunda ushitse kwa muganga baraguha igipapuro nabo nyene bashaka kugira ama statistique yabo akaraba wowe wayigwaye kubera iki none ufise ibiro bingahe murabona ibiro vyanje hanyuma barakubaza ikintu ciswe inzoga uzinywa gute barakubaza ikintu ciswe stress bimwe vyita stress ni kuvuga uramerewe nabi mu buzima bw'iwawe ivyo ntiyari ngorane kuri jewe ikintu bakarondera ikintu cotuma hari ikintu coba cabituma ni giki mugabo nka jewe urabona nta na kimwe mugabo ikintu rero baca kicari kiri cambere kiyashaki cerekana neza yuko ariho nari kwigwara ni kubera mu muryango ndafise none hakingi urumva hari ibintu avuze juste madame Christa au fait ivyo bintu avuze vy'amagrade novuga ni nk'ipeti ni urugero aho hantu iyo ngwara ibigeze urumva iyo ako kantu k'akavyimba kakiri ahantu novuga kakiri ahantu katararengera ibere ubufise amahirwe menshi nkayo juste madame Christa yagize yuko ushobora kuvugwa hakiri kare uko rero ugo rugero rugenda ruraduga rurava ngaho kwibere rugatangura kuja no mu mitsi rugatangura kugenda no mu kwaha rugatangura kugenda n'ahandi hantu atari mwibere gusa rutangura gushika no mu bindi bihimba niho hantu kandi kenshi umugwayi arinze agira byabimenyetso twavuga juste mu biganiro donc byari bikurikira kujya kuntu juste ibere rihinduka kwimoko hagatangura kuza utuntu turaso nuko ako kavyimba kabara katanguye kugira ubuzima bwako mugabo gakoresheje ibintu biri ku gihimba c'umuntu karagize inzu yako mu nzu iwawe urumva nakantu kifite ibintu vyako mugabo bitera birongerekana kuko ahantu hambere bitangura kugendera ku bindi bihimba nuko bica no mu maraso urumva kagiye kariyongereza gatangura kugenda handi kure biba bitanguye kugora kuvura kandi nivyo kenshi bikunda gushika kuko abantu baza kumenya iyo ngwara imaze kugera kure nico gituma ikintu cambere umuntu yoza aramenya no kuza naho ataronka uwo mwanya wo kuja kwa muganga kenshi iryo rimwe nako kenshi aza arikorakora akumviriza ukuntu bimeze n'ibintu bifasha gose
ego urakoze muganga Brian yari yatubwiye yuko bamubaze mbega none kugira ngo mushike ku ntambwe yo kubabaga byafashe umwanya ungana gute nta miti babanje kubaha kugira ngo nimbara ku kantu kayonge sinzi ko bakayonga byose mu bitubwira kuri iyo rero ico kintu nje naravuze ko bambaze ariko abantu bifoko bumva yuko kubagwa ngene babaga gutangura kubaga canke gutangura gutanga imiti nukuri ni muganga wenyine ashobora kukubwira gene bigenda nawe abivuga kubera iki abivuga abonye iyo ngwara yawe ahigeze ico ni kimwe canke iyo ngwara yawe ingene yitwa cancer du sein ifise amazina menshi ifise amazina nkashika nk'atandatu ibyo nabimenye abaganga bagenda barabisigura naje ntavyo nari aho se bivana nakajya kantu kaba kayiteye gene byitwa murabimenye mugabo urumva rero ugezeyo niwe kubwira ati iyi ngwara yawe ingene yitwa nahigeze wewe tugutangura iki ni kuvuga ko hariyo ayo matreatment bavuga chimiothérapie bavuga kubagwa donc canke radiothérapie ijya imiturira iyo tumeur rero kuri jewe bavuga ati bon wewe tuzogira nta chimiothérapie tuzogirira kubara niho kagishika nta turashobora kutarikuramo kuko niho hagishika tukagenda tukagakuramo gatoya hama tukazokubwira ico twita radiothérapie iyo radiothérapie rero nijya yo guturira ata ama séance ni 10 kuzogira urugero rushika 10 hanyuma rero muraganira kuko barabizi neza ko muganga nta kukuhutagiza nta arafata umwanya wo akabigusigurira nawe ugafata umwanya wo kuvyumva aho rero ndikunda byumva niho nagenda nabaza none iyo radiothérapie imeze gute nigiki ati nama ico bita rayon barungika kubere hanyuma likakurayo yo tumeur akoka ico kibyimba ca cancer hanyuma ati mugabico kirafise ingaruka mbi zacu ni kuvuga urashobora hariho imibiri isha canke hariho ibindi bingaruka mbi byinshi barabimbarira ivyo ari byo ati nibyo byonyene bihari ati mugabo wewe nta chimiothérapie ugira naye nyifise ingaruka mbi nyinshi zayo mugabo ico ntagira ati mugabo kugukura mw'ibere uracari muto ico nico muganga yavuze uracari muto twe ntavyo twubwira ndamubwira nanje aho nyene urumva ni kuganira vraiment ndari kuganira ati none ntindayikuyemo ndabigize ibyo irashobora kugaruka iyo radiothérapie ndayigize irashobora kugaruka ati kanseri ntushobora kumenya kwigaruka n'ikitagaruka irashobora kugaruka mu yindi myaka none aho itogaruka n'ingiziki ndayikuyemo tubikuyemo niba nakunda no kubikubwira ngo kura mw'ibere kuko barazi ko ari ikintu nko ku mudamu n'ikintu gikomeye cyane kandi bakaca basubiramo ati uracari muto bakarabona sindabyara bakabona sindagira iki ni ukuri babikubwira bitegerezwa rero jenshi nabwira umve rero jewe nije ndabitoye nta bintu na bimwe byo nukuri iyo ngwara ntashaka gusubira kumva nshaka rero mubikuremo hanyuma nta na radiothérapie dusubira kugira tuba duhejeje niyo rero ndababwira hariho abandi bumvise ivyo vyiwanje bibaza ko ari uko hari abandi bakuramwo ibere ubwo nyene hari bakuca kugira chimiothérapie hariho baca kugira radiothérapie ivyo bitatu byose ukarinda kubicamo navyo nyene ni kubera babonye iyo ngwarage nimeze gene yitwa nyahigeze ego nuko byagenze numva ni hatanguye kujamwo ibindi bihimba urumva donc juste iyo umuntu ashaka kurandurana n'imizi kandi nico nyine iyo umuntu ashaka kurandurana n'imizi uhera aho hantu ako kantu kari hanyuma ugaca ugerageza ugakora ko naho hantu gashobora kuba karatanguye kuza mugabo kataribonekeza donc urakura ko aho hantu hagwaye
hanyuma ivyo woni yakaravuga vy'iyo miti bya radiotherapy bya chimio bikagenda gusahiriza kuri aho hantu haba hameze nabi. Yatubwiye numva ko bashitse aho bakabaga mbega bakuyemwa ako kantu konyene canke babazi ibere ryose bakuye kibere ryose vyagenze gute? Vyagenze kuri wumva ngo bakuramo ibere ryose ariko kuri ingene bari babigize barafashe n'igipapuro arabincapira kuko nabimusavye arabincapira ati wewe karinga kangana gutya akakubwira n'amasantimetero yari 2 cm santimetero zibiri ati izo santimetero zibice tugenda tugakura hanyuma ati biba biraheze baca bagenda kungirira mu ico bita muri scanner barabe neza aho kari kugira bazomenye ingene bambaga iyo ni yindi mpuze n'indi ntambwe utinda kujamo rero bagarutse bati ati nimugaruke tubabarire ati ajya twagiye kuraba kajya twasanze hari utundi tubiri impande twege tutigeze dupima tutagize biopsi kijya gipimo cyo kumenya ko ari kanseri abaciriyemo aho hari no mu Burundi oya ni hari yamba okay hari yamba muri mu gihugu ca Canada niho babitowe yari mu kwezi kw'icumi na kabiri 2015 hanyuma babonye ko ari tubiri ati urumva aho rero reka turanze turabuta utuntu twari two ati kugira tumenye ko dukuramo cyangwa dukuramo ya kanseri gusa rero hacaba ibintu umutwe ucura zunguruka aho onye sinameze neza aho sinameze neza ko sinumva neza gene bagira babikore ngacu ambwira ati nkaba nzi ko iki gipimo ugiye kukigirisha hariya hanya havugwa abantu miliyoni kandi ni havugwa kubera tuvugwa ku buntu urumva urutonde ngene abantu ngene baronka ama resultat birafata umwanya ndiyumvira none mugira mugende kuraba utwo tuntu dusubire tumare kwa kwezi ntarabimenya aho turi muri tariki 15 z'ukwezi kwa December Kigarama aho rero mugabo aba hariye barabizi hageze 25 hageze Noel nta muntu n'umusura kubona abadoktori bameze neza abaganga bameze neza baca bagenda mu mavakansi je nkabona ntuyu muntu agira njana ni mwanya wo kugira bagende kuraba bagaruka n'inyishurama bavuga ivyo bakora ukuri jewe n'ubundi nanashatse yuko iyo bere naho no bandarisigaranye ntazopfa niyumviriye yuko ico kintu cogaruka reka rero tubikure ni kuvuga ko bakuyemo umva turi kari impande naho nyene bivana aho kakantu kari urumva iyo umuntu avuze ngo gukura mw'ibere bivana vraiment aho kantu kari karashobora kuba kari impande yo mukwaha jewe kari impande y'imoko ni kuvuga ko ugiye kugakuramwe impande umva n'utwo tundurimo umva ko imoko uhakwa kurikora umva cavuga ati bakaca bibana aho nyene umva ndabivuga byose bakaca bibana aho nyene iryo bere ryawe gene ringana kuko hari abantu bafise iryo bere rinini ku buryo ushobora gukuramo utwo duce ntagire ikintu na kimwe kiboneka je ugiye gukura yo santimetero zibiri n'utwo tundi santimetero 5 zingahe umva ni nkuko barikuyeho byose rero nce mvuga nti ubikuye byose rero bagiye kwikuramo byose bakuramo byose bakuramo gushika ku maganga kugira ntagire ikintu ngo cyosura ko byagenze umva bari kuyemo byose none ntibaza yuko mufise abana yego ndafise abana mwabaronse avant yuko mugira iyo cancer canke après imbere canke inyuma abana baje inyuma n'ibintu by'Imana ikora yabitunganije neza kuko iyo urwaye uragwaye ni kurindira kukira niyo ukize naho nako ndagenda abantu batabona ko urwaye je sinzani imeze neza kuvuga ko ntari ibintu ntashobora guterura umva ukaca wiyumvira guterura umwana
mugabo nkaba nari nifuza mwana bazi umva ko ukize ndakize iki kintu reka dutangure tubeho yewe twaduhejeje kugira bukwe n'umugabo wanje yaje ngaha muri iki gihugu twagize mu Burundi twagize ubwo bukwe dusubiye inyuma rero tureka tuhane hama tuca twumva iyo nkuru turagira mariage rero mpejeje gukira byafashe ukwezi mugabo gukira neza byafashe umwaka rero muri ico gihe turavuga tureka tugire mariage turagira mariage hama yihejeje iyo mariage bihengera neza mu kwezi kwa 12 numva ni kuvuga ko byafashe umwaka kandi yambanye wakira neza kubera urumva ko umubiri wawe umeze neza nta kintu na kimwe citwa ngo kubera nagwaye iyo kanseri namerewe ariko hari uwambajije ati nta kintu wumva jewe narigeze kumva utusonga twinshi muri iryo bere bankuyemo nibungenze ngeze nko mu mezi 7 timba ibyo bintu aho bivuye none ko bayikuyemo gushika naho ndinda kuja kwa muganga mu bambazi naho batanije ndafise udusonga rutuntu twinshi namanumva tugira ko ati twunuduki ati none nta maberebere ni kurindi bere ntubyumva ndabumva kurindi bere ati hari n'amaberebere ati none ni mwabikase byose ati ayukase umubiri w'umuntu ntushobora gukata iyo mitsi yose uheze ati twakase ibikenewe mugabo urumva rero ni kuvuga ko ayo byo bita les glandes arungika ayo maberebe yaragiyeho donc niyo nico kintu numva acara amuhumuriza rero hamaca mvuga ntaco mugabo iyo ndayitwara neza cyane gushika kendo mfise babiri ego kandi bose warabonkeje kandi bose narabonkeje bega subiye inyuma gatoya ibintu by'izo ngwara nk'izo muri bake biyugurura kuri urwo rwego ngaha mu Barundi nitwobeshanya ni bakeya ntibyabagoye mu kibano hari abantu bakugirira ibigumbagumba na wewe uri kuragerageza kwihagarara ko ugumane donc sinovga abantu baguca intege oya hariho akanyarigabo canke akanyarigabo sinzi ko dotishi hariho akantu kagapitiye abantu bagirira umuntu byarakoroheye mu kibano byaranyoroheye cyane kubera ingene nabiteguye ingene nabiteguye mu ngabo ni ingene nayibanyemo je aho kubagwa kukira ni abantu bo mu nzu n'abagenzi bamwe bababaza ivyo bafunguye bajya nibo nabariye ko bagira bambage nibo bariye ngwara urumva umuntu wese duhura naho yo kwitwa ko ari umugenzi ntashobora kumenya ko nagwaye kubera iki hari akantu bangiriye ni kuvuga ko bashizemo prothèse bakiheza kumbaga urumva undavye ntushobora kumenya ko hari ikintu mfise rero ivyo byaramfashije niko novuga niho ivyo uvuga ngo abantu ntibakunda kubivuga bino n'abahariye nico kimwe na jewe nico kimwe sidi umuntu nganira cyane gose ariko urabona ko byafashe imyaka 5 iyi campagne ndayitanguye haciye imyaka 2 ukuvuga ko bifata umwanya kugira ngo umuntu wese havaza avuga uba wamaze uba benovuga gute mba niteguye biravuga ati waramerewe gute none wamerewe gute none umeze gute umuntu ambaza umeze gute jewe niruka ngaho mwibarabara umva ntibimfata ntibinkorako yego ariko
rero icyo turamaze kuganira n'abandi ni ikintu gikomeye cyane kubera abantu ngene iyo ngwara bayizi baca babona no kuri barapfuye canke akaca kuramurisho cane akarondera ahantu wamerewe nabi kugira ngo avuge ati none ibi bintu byahindutse kubera ije hariyo nk'imishatsi par exemple imishatsi yanje naciye ndayikata nayikase mpejeje kugira mariage hari kugira umuntu ase neza hanyuma naciye ndayikata isa neza niyo mugabo merci biratwenza rero umuntu amaze kumenya ko nagwaye akabona nakase umushatsi yiyumvira ni kubera chimiothérapie murumva ko nababwiye neza ko chimiothérapie nayo nagize mugaye gituma nakase umushatsi ni kubera hariho umva bangize rero ukuboko yari ku ibere ry'uburyo iyo ibere ry'uburyo rero iyo utanguye ingene barikata nukurura babara ukuboko kose igitugu cyose hose rero uri kuri isokoza numva ko uduze ukuboko je nzira kwisokoresha ukuboko k'ububamfu rero byaranduhisha ndabimaramo umwanya mugashita vuga none hajya kuri kindi ko ndiruhisha hama cinda bikata kataka bagastire nyine karengana umuntu akubwira ngo udukompliment byiza mugabo rero ugiye kuvuga ko wagwaye nico gituma kandi rero n'abayigira n'abagira iyo chimiothérapie irazokura ugiye kumuraba imyaka ibiri ihetse nawe nta kimenyetso ubona urumva rero iyo ngwara kubera ngene abantu bayizi akenshi umuntu ngene yo kwifata ni musanzwe vraiment ndanabikonseya bavuga gute ndanabihanura abantu yuko utobiganira cyane ubiganirira umuntu naho yoba umuntu hanze umuganga cyangwa umuntu ameze nk'umuganga nipfa ko abaganga kenshi mufise amabanga naho yoba atari abugukurikirana arafise ngene atashobora kubivuga cyane akagufasha kuko urakenera abantu bagufasha nivyo novuga kubera handi umuntu n'ukuri araza akakumanura gose iyo morale wari ufise gasubira kagenda kandi hari umudamu yatushingiye Intahe ikiganiro giherutse kandi ni bimwe umukenyezi wo mu Burundi bigora kuvuga mugabo mu byo yatubwiye akavyimbera akamaranye igihe kandi aja kwa muganga twawe n'ibindi bintu mugabo ako kantu ntiyigera kavuga yaratinya hari ibintu biri tabu hari ibintu byinshi donc bitavugwa ku mubiri w'umurundi biri ngaho gusa mugabo numvise mwebwe vyarababereye byaraboroheye naho atacoroshe kirimwo nivyo ndavuga mu gifaransa il faut prendre sur soi ana wirengere uje kugurukira umuganga mbega abakenyezi b'abarundi muhura muhimiriza kuko donc mu bintu byinshi mukora murahimiriza abantu kugira bamenye iyo ngwara ivyo bintu muhora mubivugana mubona ari abantu babitahura ko bashobora kugukira umuganga barabitahura barabiyumva ko iyo ngwara ibaho barumva yuko yica utabiravye kare barumva ko ni kugenda kwa muganga ivyo byose ukonye n'uri kurabivuga ngo nivyo vraiment ngayeko ariko nkuko yari agafise biragoye umenga uhava jewe ico kimaze kumva umenga hari mwibuye umenga ibuye ririmo kaba karimo kanseri ije sinshaka kuja ku muganga ambarira ivyo bintu bitaryoshe rero reka nigumira none karambabaza oya reka nguma rero biragoye ngene umubwira ati ahubwo genda nukuri urashobora kuba Christa ugasanga atari bagakuyemo bakagenda akakanobora gusa ugaca witahira
hari mugenzi natwengeje kandi yavuze ati sinumva n'ingene ibyo uri kuravuga ubwo nyene nkibimubarira namubwiye nturumva nagiye kwa muganga ntamaze kuja kwa muganga w'amenyo ukagenda ugiye guhanagura amenyo ni docteur akaca abona yuko iryinyo ryawe ritameze neza akaca avuga ati ahubwo riragwaye gose ati reka tugende turikuyemo aje genda arikuyemo uwo munsi je nivyo byashikiye je naringiye kumyana hanyuma baca bayikuramo urumva nico kintu ca mbere je numva umenga go kwihakado kuko nanje mu kugenda kwa muganga niko nabigize kuko ni kuri byaramfashe umwanya byamfashe ntabeshe byamfashe nka 3 simo n'umudoktor yambwiye ngo wakumvise iryari kubera iki novuga ko abantu duteye umuntu uvuga uti je ndavyutse ndagiye gukora ndaryamye ndavyutse ndagiye gukora ndafunguye hamwe n'umunsi namenetse umutwe aho ndafashe akanini ndahejeje muga ico kintu kiguhagurutse ukahavu uja gutonda kwa muganga ubona jewe kuri jewe nabona ko ntayo umwanya ndumwe nsibe ku kazi nyukuri niko kico kintu nyirari mu mutwe no kugira ngo ugende kurabisha hanyuma hariho ntuzeya processus urugendo rurerure kugira ushike ku specialist waza kuja ku generaliste wawe donc umuganga kuraba bavura bita family doctor ba docteur wa famille hanyuma akaca kurungika mushobora kugenda directement ku gynecologue ubanza kuca kuruye uyo rero nkaca mvuga ndinda kurondera uyu kugira ngo rero ndabitevye mugabo ncimvuga nti oya Christa none ntiwikunda none nushaka kumenya ico kintu kiri mu mubiri wawe icarico niho rero nahaguruka ndavuga gusinza no munsi hanyuma bizomfatiki ukabura hejeje uca wicara ukarindirira iyo nyishu ukabura bandanyije ubuzima bwawe mugabo wagize iyo mbe bavuga gute uko kwitwararika wewe nyene kubera nta kindi umva ugumye ubaho ugahaguruka ukagenda ejo ayo ako kazi nariko ndivugisha ngo ako kazi nari kuvyuka singenda ugenda ugakora nico rero umuntu atashaka kumva ntashaka kumva yuko byo wanka ubunyene umunsi ubuzokwicara ntagera aho uje harakantu twako turavugana imbere yuko dutangura n'ikiganiro hajyanye umuntu yabibayemo ni umuntu novuga abari umuntu we atahura uko n'umubiri ugenda urahinduka kandi mu bintu abakenyezi ngahanya batinya ni akantu kavyimvye ndagwaye kanseri ikivyimba kiraje mugabo nkuko twanabivuze no mu gano giheruka akavyimba ko mw'ibere kameze karashobora kuba gafise ibimenyetso bimwe mugabo bitandukanye urashobora kugira inkavyi araba akantu kutonure kiyegeranya kandi gakunze gushikira gose ahanye nashaka no guhimiriza gose abakobwa bato bari b'imiyabaga abakobwa b'imiyabaga nibo bantu bikunze gushikira kandi n'utuntu tuvugwa neza cyane ugakira ubuzima bukabandana abakenyezi bonse barashobora kugira utuntu tw'ibihute igihute kiraza kubera umwana kujya kuntu umwana konka arabizi mwatangiye kuzana amenyo gashira kamenyo kandi twaba tuzi ko urukoba nago rugendana n'ubucafu bwinshi burashaka kuzana ico gihute igihute kiravugwa bagakuramwo ibyo byateye igihute ubuzima bukabandana
umuntu ntiyotinya nibiinye ntavuze Christa ni nkukuja kwikuza ikinyo bagira bari home bakaca harikura ni ibintu umuntu yama yakoze kandi mugabo ubwo bwoba buza inyuma kugati mbega ndosanga ari kivyimba naho mugabo tukibagira yuko uko ugenda kukimenya kare niko ukira neza kandi ubuzima bukabandanya Ego bariko baratwumviriza bo hava bibaza ati none ko bamubaze yaciye ahagarika imiti vyose nta kintu na kimwe afata nta kindi kintu agira ntasubira ntaja kwipimisha ntasubira kwa muganga mbega bimeze gute urumva nko kuri jewe icari canditswe ni iyo kurikuramo gusa hama nkaca ngene nkarindira ko nkira nta kindi ariko nukuri ubu biba bihetse kuri jewe ariko hariho imiti baha abantu bose bagwaye kanseri kugira ngo ntigaruke iyo miti barahimiza cane bakavuga ati ikanseri mu rusangi ari yagenda ikagaruka ati mbwa ufashe uyo muti ati nukuri uburisirire ntizogaruka hanyuma rero babimbarira mu mutwe wa Christa ishakira abantu none uwo muti urabuza ko abana ntibuza kugira abana icigira irafise ibyo bita effet secondaire muganga sinzi ngene bavuga mu rusingaruka mbi nukuri nyinshi kubera n'imiti ukazi cyane barambarira uzomera gutya ndavuga nti nukuri uwo muti ntawe mfata kubera iki ntawe mfata kubera jewe cifuzo canje ni kuronka abantu none ntimwavuze yuko ibere mwabikuyemo byose vyaheze ati nukuri vyaheze tuwe kandi tukuraba nukuri nta kizogaruka ati mbwa ibi babifata kugira duhimize n'ibyo abandi bose bafatanye jewe mubanze mu ndindire gato kandi urumva kenshi mbanki ntuyipanga wiki iraza hishakiye rero bica biramfasha niko kwironka urumva nico conyene mugabo ahandi baca bambwira ati uzokwamuza amezi 6 urabi amezi 6 aheze ukagenda kuraba kandi 6 aheze ugenda kabiri mu mwaka mu bisanzwe ariko mu mwaka uheze niho banda bakavuga ati ubu ntubikibikene ni nimwe ku mwaka bagenda rimwe ku mwaka naho nyene nibo babideside nibo umva nta muti uriko nta muti nigeze subira gufata nta na rimwe mbega hari ibintu by'imigwi yo gufashanya mwebwe nk'umuntu afasha abandi bantu hari imigwi muhora mugira mubafasha mu bimeze gute hariho ibyo kubigisha hariho ngira n'ibindi bintu byo kumufasha ego murakoze cyane kuri ico kibazo kubera nivyo naciye njamo gusumba kubera guhimiriza uko nakubwira abantu bashaka kuvyumva gusa mu kwezi kumwe no baranda ngo tugeze muri lokombi muracavuga ya ngwara nyene bashaka kuvyumva rimwe mugabo ukavuga uti ntaco bavyumvise hari umuntu mbona ambwira ngo naravye ikiganiro cawe akakiraba mu kwezi kwa mbere urumva ntaco uba wabivuze baravyumva bagenda babihana akazogenda kubimenya mu kwezi kwa gatandatu ariko mu kwezi kw'icumi wowe wabivuze ariko akenshi iyo ngwara ntitora mu kwezi kw'icumi hariho rero abo badamu bagwaye bakanyegera ati none wewe umeze gute rero baca basanga babaye benshi baza baranyandikira kuko ndavuga n'ukuri dugurutse ni mumbazi ivyo mushaka rero nsanga ni benshi navuga nti reka tugira akagwi turagira akagwi ibyo bita groupe WhatsApp ndagira groupe WhatsApp kwera nifatanya abadamu bose bari mu mihingo yose nukuri ni mu mihingo yose akaba ari abarundi kazi ukaba ushaka kuvugana n'umurundi kazi kubera jewe hariya anye hariho iyo groupe bari bambwiye njamo mu bagwaye hariya numva nukuri ntisanze
biratwenza kubera umva iyo ubufise abaganga bavuga igifaransa ubufise abo uba mu bantu bavuga igifaransa canke icongereza umva abo bantu none mworeka kumva ubwo gute mugabo nsanga akenshi umuntu wiwawe uvuga ibere akakumva ko ari ibere niwe ushaka rero nsanga abo bantu turi benshi tugenda turibaza buke turakwira turi 12 ni kuvuga yuko n'abantu bambwira ati ndatanguye treatment ndatanguye imiti umuntu ashobora kunshira muri iyo groupe yanyu iyo rero groupe ukadusanga hari abandi bantu ubwo nyene bahereje uwo muti akaca agufasha tugafashanya tukabiganira rero tugeze aho nagize urugero ngeze kuko nshaka yuko tutaganira gusa muri groupe turagenda tugahura tukicara tukavuga ikintu ushaka cambere ni kuvuga hari ibintu byinshi tuganira n'umugabo wanje byinshi cyane kuko yari impande yarabikurikiranye byose ariko ugashaka umuntu nyene yabiciyemo n'ushaka uwo rero tukaca twicarana tukavuga amasuje atandukanye yandi udashobora kubwira uwo mugabo udashobora kubwira uwo mugenzi wawe udashobora kubwira uwundi muntu akaba rero tubivugira tukagira aho nyene umva ndavita amaseanse turagira aussi amaseanse ya sport kuko namanda babera tugiye sport nico kintu badashaka kumva kubera ingene umuntu aba yararushe uba wararushe muri iyo ngwara gushika naho udashaka kumva uvuga uti je nifungure ukagura kuko ni no guhindura ubuzima bose barabuhindura buri muri ubw'umucunga utwufungura stress utufungura ukacuvuga ati sport na umva ni byinshi rero turafashanya tukerekana muri groupe ko nagize ka sport nagize iki nukuri birafasha ibyo rero nivyo turimo gusumba kandi ndabona ko bidufasha twese kandi n'abantu bakora bitahura yego bariko bitahura aba uwahejeje wabigize jewe maze imyaka 5 hari undi afite imyaka 6 n'uhejeje ubunyene uhejeje iyo treatment twese turi kuri nivo imwe ni kuvuga turi ku rugero rimwe uco dushaka uko wumva yuko iyo ngwara utari wenyene ibimenyetso mfise byo kubabara ari je nyene ibimenyetso ndabigire gute kuko urumva nyene bigenda ari ngaha ari hariya uhejeje iyo miti uhejeje kwa muganga kukuvura ati wewe kanseri yawe twayikuyemo nta numwe asubira kukuraba umva uvuga uti none mbaye wandi ukazogenda ngaho ukamererwa nawe mu mutwe ukavugira iyo miti ikaguha ama effets secondaires atandukanye ukabura aho witura ubaza none Christa imbere yuko turangiza ikiganiro cacu nk'umuntu yagwaye iyo ngwara yayikize kandi afasha n'abandi bega abariko baratwumviriza n'igiki ubabwira n'igiki ubahumuriza cyane n'igiki ubatekerera nk'umutumire wacu wo mu kiganiro camvura cuno munsi ikintu cambere nobwira abantu mvuze n'abantu bose kubera murabona ko uwabitubwiye twego ari papa wacu abo bagabo ni mu byumve yuko umudamu wawe nahatoze barabyumvise wowe warabyumvise uzoca uvuga uti aka kantu menga je ndamaze kuvyumva cyangwa ibimenyetso ndamaze kuvyumva ni kuvuga ni mu bimenye mwese n'abagabo Dr. Ramurangira marabivuze abagabo nabo nyene bari bake cyane mugabo bariho nino baramaze kugwara si ibintu byo ngo hanze gusa aba docteur baramaze kubivuga ko bamaze kugwara ni mumve ko iyo ngwara aho namvuga ngo ni jewe ngo kubera umuryango irafata n'umuntu wari we wese nahita bari ku muryango igufata gute kanseri ntumenyage nije kanseri ntushobora kugitora cyane ngo iki kintu ngo nifutse ngo harakabeho ngo singwara grippe sibyo ni ingwara iza ifata n'amaselule ni ibintu biza ikayibufata ni kuvuga ko mwese uvyumve yuko iyo ngwara ibaho kandi iyo ngwara yica
iyo ngwara rero umaze kumenya ko yica ukaca umenya yuko itica naho nyene iyo ubimenye kare je nuca nkanura nkankanura gute ni kuvuga yuko numvise ikintu ni kwikunda ni kuvuga yuko jewe no munsi nguma ngenda numva gasonga mw'ibere ndakumva njyama mugabo ngagasuba kakagaruka ndiko ndatera inkuru kagasuba kakagaruka none ako gasonga kwiki ntashaka kuja kubaza muganga agasonga numva nagaki muganga aca kubwira ati wowe uheruka kuvyara ati wowe ugize gute akaca kubwira ati aka ntacu canga acakubwira ati oya ati wewe ahubwo ni kuja gupima ibindi mugabo ukamenya kwikunda yuko nshaka kuguma ameze neza reka rero nipimisha ibintu byose nico nubabwira kandi bareke gutinya nkuko docteur yabivuze hari ibivyimba vyinshi ndamaze kubisoma ibintu navyinjiyemo nkabikurikirana nsanga hari ibivyimba bifise n'amazina birahari hanyuma kandi ikintu ciza ngaha muri kino gihugu turamaze kugera kuri urwo rwego yuko akera bahora babirungika hanze kuja kumenya ico kivyimba cari ubu byo bipimo biriho ngaha ikintu vraiment toshimira Imana ko vyaje haciye imyaka 2 biri ngaha rero ico umuganga wonyene aca kubwira ati genda tugipima ico kivyimba ukagenda ukimenye umva ko nta bintu byo guteba bihari no kubapima no kubavura hariho amahopito amavuriro bapima bavura iyo ngwara ku rugero rwaho ntaho nyine numva ni kuvuga yuko ntuyimvire ngo none ngo ndwaye ngo byoca bigenda gute uwabo baganga bazokudirija amaze kubwira aho ushobora kuja kuri twige kwikunda mu kurangiza hariho na kampanye mbe nubwo hariho guhimiriza ko kuraba kuri Tanganyika Care bagira ibipimo ku bantu bashaka b'abakenyezi yuko bafise iyo ngwara nibaza ko nabo nyene bojayo yego biracari gushika ku tariki 2031 yego y'ukwambere kuwambere ndabashimire rero mwebwe mwese mwadukurikiranye ndagushimire Christa Bella kuri byinshi twigishije nakoze kuntumira ego ndagiye cyane yuko abandi bashobora kubyumva kuri n'ingwarikira tuyitwararike twikunde kandi twikunde ndagushimire muganga Bella ndabashimiye rero mwebwe mwese muduteze abiri cari ikiganiro mvura twugo turumviriza umutumire wacu yari Christa Bella Muyubira umukenyezi yagwaye kanseri yo mw'ibere akayikira mwumvise byinshi yatubwiye mwikunde mwari kumwe kandi na Lorita Flavia Citegetse nakonda bashikeza kino kiganiro mubandanye rero mwumviriza Kazoza FM naho ubutaha Kazoza FM, be your own boss.